ngo bigora abagabo ata byinshi turamubaza twe dukundire gusa tumuramutse umeze neza safi sana nawe gute karibu cyane asante sana ni ibintu bya bado natwe yatubwiye ati bado yaragera ni Samy Melody kuvaho nyine tubwiriye ati je n'ukuri ndaje ndabahi ibikorwa ndaje ubona ko ngaha hagati ari ibyo waguma unaduha ukamenya umengo nshaka ndabiterere ngaho gusa tumubibone uno musi n'akaryo keza ko kuza kuganira n'abakunzi bawe kumenya byinshi na cyane kuri uku kuntu nyene gahunda ukuntu wari wapangiye Samy Melody ugerageje kuraba umwaka uko wari uwupanze nuko biriko biragenda canke ari byo wari wapanze bikagenda gutya abafana bamenye ibikorwa mfite uko none panze niko biragenda ariko ntiyabura du challenge dukeya ariko ibikorwa bigenda neza bigenda kwa kundi nyene wahora ubipanga uno musi bamwe mu baririmbyi tuvuga ati waratwemeje ratubwira ati ndaje rero ndabikora nk'akadi muze munshigikire akanusaba abafana akakanya nyene n'igiki ni kunshigikira kubandanya abanyere ku mutima w'urukundo gukurikirana ibikorwa byanje no kunkunda ubwanje kuko nanje ubwanje ndabakunda ikiruta impano umuntu aba afise ikindi kintu umuntu yitwaza mu kwitwa umuririmbyi n'igiki ubumuntu umuririmbyi kuba umuntu w'abantu ukagira kwanza abantu ego kugira abantu ngo nibo bakuzanira ibintu nawe we kubera uba waberetse ubuntu no musi Samy mu byo ashima ahageza kuva hahagaze na kariyere yiwe mu byo yaronse bivuye ku bantu kubera ubuntu bwiwe iyo dushikiriza n'ibiki iyo tuyagira akantu kayo ibyo naroze bivuye ku bantu kubera ubuntu waberetse n'urukundo bararukweretse urashima tugerageje kuraba ku ndirimbo ngene zigenda zirasumbana hariho ubutandukane ugenda uraba ubona ndiko ndabibona natwe turabibona no kuri YouTube tuvuga ati ni Samy nawe nyene atangara nk'uko natwe gwe dutangara canke we araziva abayagete gutangara ntishobora kubura ariko kandi bivanye n'icizere uba ufite muri wewe nabyo biratuma hari ikindi kintu kanaka umwanditsi akongera akaba umuririmbyi Samy uyu mwaka wanditse indirimbo zingahe mwari ngo nizo muca muta mwagije no kuzandika ugerageje gwarura bukebuke ni nyinshi kubera ko n'ubu stock iruzuye boko mbega Samy mu kwandika afatira kuki bivana n'umwanya uba urimwo canke wandika na histoire uriko uracamwo bigenda gute nandika nisunze ibihe icyo abantu bakeneye nk'ubu wabonye nyene ko dukeneye ibintu bya bado ibintu byo kurindira babanze bagiye turacasha imyeke rero mu impera y'umwaka turimwo nta kindi kintu ubona woduha nyene mu gusoza nabyinshi birahari kabisa n'ingorane je nabwita bado ngenda bahindura nini kabisa mu kuduha indirimbo Malayika watubwiye ngo ni kubera aidu mengo hari ukuntu yariko irateba mu kuduha bado niyo yari gahunda canke hari yindi byabisanije nk'uko bado yari muri gahunda ahubwo hariho n'izindi ziri nyuma ziriko ziraza vuba cyane vuba gose umwaka udaheze ukura tubwira ibya vuba erega ngaho wibuke mbega urafite calendrier ukorera ko ukavuga ati Jenson indirimbo nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'amezi abiri urabona n'ubwiye kora kuri YouTube urabona n'amezi 3 sinigeze ndabarenza ariko ubu sinzokora kuri amezi 3 kubera ko ngomba kubaha funika mwaka ugerageje kuraba umwaka ukuntu wagenze abaririmbyi ngene bagiye barasohora cyo kimwe nawe we muri rusangi usanga umuziki wacu ubona uri kurajahe biriko bigenda gute umuziki uri kwindi ntambwe uravye 2025 umuziki 2025 yagenze neza surtout niho natanguye gukora novuga carrière solo ndabizamwe urababwira ati ndaje rero muze munshigikire uriko urababwira ka karirimbo sino bagasubiramwe kuri abo niko baguma badusaba kuma n'abantu benshi bararakwika kwisizina kabado nukuvuga yuko utanguriye kariyere ndagufana abantu benshi ni wacu bakwita gutyo uravye rero kuntu yitanguye gushika 2025 yagiki nayitanguye neza kandi n'ubundi birimo neza kandi niteguye kubandanya nkuko nabasezerani
ibikorwa birahari ni byinshi amasitoke arahari n'abasezerano umunezero ko nzoba twebwe hari ibintu tutamenya bibera inbox ku muntu avuga ati jewe ndamufasha Samy ubu arafise abantu bamufasha bagerageje kuraba bamubwira iki inbox bavuga ko bafise icyamwa cyo bavuga ati Samy kumukona twangusha ibyo si je nabyivugira ariko nibaza ko nabo nako oya ibyo buguruza umunwa barashaka bavuga ngo ari kariyemera ko ntabibaza ko ariyemera ahubwo baraza kubitubwira cyangwa babyandike mu makomantere aba boss ibyo bamubwira boss nibyo narishakaje kumenya ashaka kudurenga urazi ko aba boss ba mbere nabanyumviriza n'abakunzi b'umuziki hari abambwiye ati ibintu vraiment ni sawa sindabona umuntu yasize ka dislike ni kuvuga ibintu barabikunda biba ari sawa cyane cyane ko impano iba yigaragaza apari yaho muri JP Records management yanje nayo barambwiye ati ibintu ni sawa kandi niyo mpamvu ubona ko babandanya ati ngo abantu bariko baramfasha ngo bohava bagira ubwoba yuko bitazogira narabasezeranye ko nazigenda batazi kandi ku ruhande rwa Samy iyo tubonye agacerere tukibaza yuko yoba yaherewe n'imistari we tuge tuba ubushaka twiyumvira iki ndiko ndateka biri mu gikoni sinigera mpagarika nitwibaze yuko ari ibintu ba wabuze twandikiye hari umbagije gahango ngo wanditse nk'indimbo zingahe sinzi igitigiri cyacu uyu mwaka wose nyinshi c'est pourquoi rero twamatuko turavuga ati ku muririmbyi kugira bishike asohora indirimbo eske kwanza na Bado yari muri zingahe wumvume ngo zojana zose wavuga ati iyi na Bado yatowe muri zingahe uvuga ati amengo yari kubiyi muga mu musangani na Bado uno musitiko turakurikira Bado yari mu ndirimbo nashaka kuzanira rimwe ari zitanu ariko apari yaho ari zindi ndimbo nyinshi ntazi n'igitigiri cyazo kandi zose zikoze ziri muri stock kimeze neza manumva umenga nyine nosohori nkaca n'umumenga nosohori mugabo ndavyigihe uko abantu bakeneye nkabaha Bado rero yasumbije ikizindi inguvu uno musi tukaba tuyibona imaze imisi 6 gusa ku rubuga rwawe nta nguvu yasumbije izindi kubera n'izindi nizaza nazo muzokumva ziryoshe gusumba kuzose niza kanovera no kuvuga ko gutora ari gutora mbona no kuvuga management niyo yicari gatora ati reka turabe abantu bivanye n'igihe hanyuma bakare kuri kintu Bado ivuga iki rero ku buzima bwa Samy Bado nyine urumva ni Bado ameze ku mugongo Bado ameze ku mugongo aracametse ku mugongo then nubwo hoba ikintu kimeze gute nta muntu n'umwe canke nta kintu na kimwe gishobora guhindura programa y'Imana ku buzima bwanje niyo mpamvu mvuga ati Bado umuntu burya bavuga ngo umuntu ngo ntatinyingwe ngo atinyiyo byahuye hari akantu kuba karaciye ngaha akumva ati shaje ari abantu bagomba kunkura kuri uyu mugongo igikunda nta abantu bashatse kunkura ku mugongo kubera Imana iduhetse ubu munsi mbetse ku mugongo wiwe urumva ntitujya tuvako ukorotse ko bakabaye ko bakanyanyaye umugani w'abandi ariyo kudakoroka mugabo ukabona ariko arakura bigitsure ashaka kuveko ubu rero ashaka kundaba igitsure ntawe hari muri kano kanya ariko nimba yo bahari inspiration yaje gute rero kenshi bandika abaririmbyi barakunda kwandika nk'ikintu kimushikiye kavuga ati reka ndagicishe mu ndirimbo niho umuntu kizofasha peut-être benshi cyangwa uvuga ati mpora ndabibona muri societe bizofasha benshi kugira uhaguruke n'ikaramu yawe micro uhaguruke gitari bashiremwe n'ikintu uvuga ati iyi message izoshikira abantu kubera rero yanshikiye cyangwa kubera ari umuntu yashiki cyangwa n'ikintu mbona ati gusa cofasha muri societe indirimbo nakubwiye ko nandika indirimbo sero nibi rero hari uwambajije kandi nk'ikibazo mbajije ngo none ngo hari abasi ba office basuri kurabwira inyishu ni imwe je ntabanzingira urumva ntabanzingira kubera ko mfise umwanya w'abakunzi umwanya w'abasi ntawo mfise ndi umwanya w'abakunzi sinzi abo wabura ko je ndi umwase wabo mugabo je wanje ntabasingira niyo mpamvu ndimo nandika sero nibihe niyo mpamvu ushobora kwiyumvira n'umunsi navuga ati turi muri kino gihe kanandika karimbo kameze uko mu bisanzwe Samy uwo yovuga ati ko ari umwansi n'umuntu aba ameze gute kuri we umwansi kandi atawungira
oya basi ntawubwira uwo wokwita umwansi uwo byoshika ukavuga ati ndamwisa umwansi nuko yoba yakugiriye iki nuko aba ameze gute nuko donc muri wewe nka wewe wico wita umwansi bo umwansi bashambugiye gute kwanza ni wa undi atakunda iterambere ry'iwawe Voilà. wa mwansi ni wa muntu adashaka yuko wa mwansi ni wa mwansi nyene mwansi bapara kwiba kuri jewe wa ico wita umwansi umuntu adashigikira ko mugigo wowe wita umwansi cyane ni urake kwawe urona nk'uturi muri studio mu ndundi nkaza n'umuntu anteyurushi ngo rero cavuga ati umuntu aba umwansi umuntu arabaye mugabo kubera ko nigera ngira abansi njanzukira aca nkuramwe akaringi nkatemaguza nkiro ibi bintu rero uriko urakora we ntavyuzi ibi uragira umwansi atawuzi kare bagere muri kumwe bajya bazoba bo sinzi nibashiraho ubwasi kuri je ariko je nta bwasi nzoshira ku bantu sivyo principe yanje nuko atabwasi nzoshira ku muntu bo nibabushira ko mugaje ntaburari gusa nyene urazi ku umwansi abaho umwansi nakuze numva bambwiye muri Bibiliya ngo umwansi ni Satani umwansi Satani wenyene Satani agakorera mu bantu kandi rero umunsi uzohura n'uwo yaciye ukibaza ko atari shefosha wenda ariko hasi hari vyatwe uzokomera ko Shetani yisiga n'itiro bivanye n'uwo yaciye ko n'uzomenya ukuntu uzomenya ko Shetani atari wa wundi wibaza ko afite amahembe wa wundi bakoretse muri Bibiliya bakuze kugira ngo nake ubwasi kuri je ngo bwaje wapi sarigiye gukorera ubwansi amuvuga ati wewe nzokwishura rero nihagera nkabona umwansi nzomukwepa mugabo uno munsi urabona ko hari abantu benshi bariko barafiringa ino ndirimbo yawe hariho kubashikira kwanza kuri ca kintu nabo nyene bari biyumvira donc urumva ko isi yo nyene igizwe n'abansi ugagaje kuraba feedback urabona yuko nimba umuntu avuga ati yuko kajya karirimbo wakarimbye neza nuko wagiye urabifiringa aho ko iyi si yo nyene deja ziko ifise abansi ndashaka rero nka Samy Melody deja umwansi wamumenye burya kumwirinda bamwirinda gute tukuru ku muntu ariko aradukurikira no musa ashaka kumenya ukuntu yo kwirinda umwansi bo hari ibintu bibiri bitajana sivyo umwansi n'umukunzi ni wajana sivyo kandi je mbaye umwansi wawe uyu akaba ari umugenzi wawe nimba mbaye umwansi wiwe rero bisigura ngo umwansi uramukwepa kugira ngo byorohe wirinda icyo tuma muhura n'umwansi wawe agusabye umufashe navuze ko je ntamwe asingira mvuze mu gihe wanamumenya ati nuyu jewe basadijo ndamukuzaniye ndakubwira ati uyu niwe asiga uyu nenda nakoma ko rurutoke ubwo ati umva yoza kunsaba ubufasha gute kandi ari hariyo kan rero yo kuca akwihisha wowe utabizi mugabo ukabimenya mugabo nawe ntushaka kubimenyesha yuko wabimenye mugabo aragusaba kugira bavuga ati umisha ko ndakwanka natangusha ko ndabizi donc muri yo sense uwo mwansi ku muntu ariko aradukurikira agire ico afashijwe na Samy kubera n'indirimbo deja wayiduhaye utegezwa kumwirinda gute muri yo ka bo reka je ndakwishire muri buno buryo sivyo kugira ngo byorohe urabona nk'ubu jewe umuntu ambwiye ngo ujyane umwansi wawe sivyo ariko acinyegeza abafisi icantinyago sivyo bo ni vyiza ko umwansi wanje yoza mu maso yanje hama tugahangana neza tugaterana igipfusi tubona na fresh amanza tujyana umwansi wanje mugabo ucinyegeza hariya Jesi ndagufata nk'umwansi ako kanya akwegereye akagira icyo agusabye umwansi tumufate gute bo amaze kunyegera akagira icyo asabye nakira umwansi ariko araza mu nzira yo kuba umukunzi kuko ninamufasha kiye kinaje kunsaba azo umukunzi voilà abo tuba abatubera ari abatubera abansi kubera naswe twanse kubabera abakunzi voilà rero bo uwo ni abashize intambara kuri wewe reka twumvirize bado umwanya wari watujanye twari kubaha akanya ko kuvugana na Samy nizere ko azoduha iyindi gahunda ashobore kuza kuko yatubwiye ko ibikorwa ari byinshi hamwe na bado je nibaza ko tuvuza gato yo basha wenyene kwanza aririmbe uturirimbire bado
turaza kwibashiriramo mu nyuma ko akanya karatujanye live bado je nakuyemo ibintu ubuzima bwanje ko mbayeho ni kubw'umugambi wiwe ntabwo ari nyabo bashaka yuko notakara banega imitego banyimbira ibinogo nkabisimbuka sababu waye aja kusudia kuniachilia niwafashe vura ya runo rugendo rwa buno buzima icyo mbabwira bado ameze ku mugongo bado ameze ku mugongo msicheze na sisi sisi tunaishi kwa mpango wa Mungu oya ni mukini natwe tubayeho kubw'umugambi w'Imana byose rero ni ku mugambi w'Imana Samy na hamwe urashobora kuronka nk'ikintu gihamagara abantu bagiye hanze ari ama festival aca ku mbuga usanga biba bisaba yuko ugira na wewe cimvira guserukira Burundi mu makongo ndavyimvira binagenze neza 2026 bakanyizira bakantora kuko ubandanya ugerageza ndikunda postira abarundi bamenye yuko uri ku kazi bamenye yuko utajyamye ugumuri kurabashirira ko radiyo postira urabe nabo basabiki basenge abarundi ubwa mbere umutima w'urukundo umandaki basaba ico kintu kimwe hanyuma Imana idufashe twinjireyo dutane insinzi ntabwo tutatwatsinze byose turungitse Samy atari ibintu byaciye bici bimujya mu muhogo atari ibintu biciye birarajojoro rigira nabi turizera nezijwi babansi bataraye baranje duserukira neza tubyizeye amatwi yanyu niyo mwakoresheje mu kumva indirimbo yiwe ariko kandi no mu kumwumva ngaha nivyakunze yuko mugira ico mu mubajije kuko umwanya ari umwanya mugabo Samy gendo twemereye yuko ibikorwa nivyamara kuboneka no kugaruka ngaha apele ubakire ariko nakubwiye ko ari vuba umunsi tuzogufata wose abana ko tudona ufata neza hama muronka kanya mugira ico mubajije inyuma ya bado ngo ari ibindi bikorwa turindiriye byinshi cyane na cyane jereka kubera gusa nakunda kwibaraguza ariko ndababwiye iyo nguma ndakubaza byasohokasha byagomba bize reka ndagushimire Samy ndakwifuriza ibihe byiza ariko kandi na karibu cyane kandi iyo urakoze cyane adijo mugenzi wa Kersi mugenzi wacu kameme nandi ndabashimire nshimire n'abandi bari mu buhinga bw'ivyuma hariya muri studio kiganiro kibagira ko neza Kesi Minushe hano mba numva umenga sinota na cyane Kesi Minushe ndagushimire cyane Melody wamubonye na Melody nawe wabonye yuko Kesi Minushe niyo dusigaye turi kuba mu kiganiro ndondo hico ubugaruka kandi muzoheza musubire kandi mukorane neza tunabashimira mwese mwadukurikiye tunabifuriza ibihe byiza ibindi biganiro bicanga kuri radio ndondikitire birabandanya